ahagana mu mwaka wa 30 ubwami bw'abaromani bwari bunini cyane kuva Europe no mu Butaliyano Ubufaransa igice cy'Ubwongereza kuja mu kibahari Mediterane gushika mu gice cy'uburaruko bwa Afrika nko muri Libya, Egypt, Tunisia, Algeria, Maroc kubandanya ku mugabane wa Aziya mu gice cy'ubuseruko bwo hagati aha ni nko mu Buyudi hanagarire uno munsi dusanga muri Israel na Palestina kubandanya muri Syria gushika muri Turukiya. Muri iyo myaka mu gace ka Galile niho havugwa ko havukiye hongera hakurira Yezu. Ubu yahavuye abangamira ubwami bw'abaromani kubera ko inyigisho ziwe zagumura abantu maze bakamukurikira ku bwinshi, biba ngombwa rero ko ahagarikwa mu nyuma hava aricwa. Amaze gupfa hari ibintu by'amayobera byabaye harimwo n'imva yiwe kubera ko gushika n'uno munsi nta kimenyetso simusiga gihari cerekana aho Yezu yahambwe. Muri iyi video turaza gushika mu bumanuko bw'igisagara ca Yerusalemu ahatowe imva byavuzwe ko ari umuryango wa Yezu nubwo abashakashatsi batigeze babihurizako. Hari umugabo witwa Yozefu yari yaranyuzwe n'inyigisho za Yezu akamukurikira mu mpisho mu gutinya abayahudi. Uno mugabo vyose byaba byitegereza ndetse niwe yahavuye aja kwa Pilato gusaba ikiziga ca Yezu kugira bamuhambane iteka. Pilato yarabimwemereye maze Yezu amanurwa ku musaraba ahambwa mu mva Yozefu yari yarinze mu rutare ayugaza ikibuye kinini hanyuma arigira. Bukeye ku munsi w'isabato abasaserdoti bakuru n'abafarizayo bazindutse kwa Pilato ati twumvise abwira abatumwa biwe ko azozuga ku munsi ugira gatatu. Ati rero bisaba ko imva yiwe icungegwa abatumwa biwe ntibahave bazoza kumwiba hanyuma bakwiragiza ikinyoma ko yazutse. Vyoba bibi cyane kurusha n'ivya mbere. Pilato arabibemerera ati fata abasirikare bose mushaka hanyuma mugende kuhacunga ntihagira akabaca mu ryahumye. Bukiye mu gatondo ka kare ku munsi w'indwi Maria w'Imagdala n'abandi bagore batandukanye bazindukiye kumva bazanywe no kwisiga utumota. Bagishika kumva batangajwe no gusanga ryabo yatari hari. Begereye gato basanga imvira arangaye ndetse Yezu ntawe urimo. Ikindi kandi cyabatangaje nuko babasirikare bacungereye imva atanumwe yari ahari. Bacibaza ivyabaye umumarayika yarababonekeye babwira ati kuki muronderera umuzima mu bapfuye, Yezu yazutse nakiri ngaha. Turetse aba bagore izindi ntwa za Yezu zari zahunze. Inyuma y'ifatwa rya Yezu bari bagize ubwoba ndetse banihakana Yezu ati uyu muntu nta naho tumuzi. Aba bagore rero basubiye inyuma biruka gutangaza inkuru nshasha kuri babatumwa bari bacitse intege binyegeje. Bavuze ivyo babonye abana bo banka kuvyemera. Simoni Petero yagiye yiruka kuri yamva asanga koko Yezu nta urimo. Ibi nivyo tubwirwa n'injiri ntagatifu zanditswe na Matayo, Luka, Mariko na Yohani. None abashakashatsi muri kahise babivuga kwiki hari kimenyetso na kimwe bo bafise kubijanye n'imva ya Yezu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 mu bumanuko bw'isagara ca Yerusalemu mu gihe hariko haringanizwa ikibanza cyo kubakamwo hari imva yahabonetse yiswe Tombe do Talipiote. Iyi mva yari imaze neza na neza imyaka igera ku 200. Abahinga mu bijanye na archaeology bakoze ubushakashatsi kuri iyi mva. Ku bwinjiriro bwayo hari handitse ko ibimenyetso byayobeye aba bashakashatsi ariko bemeza ko atari imva isanzwe na gato. Gibson yari umuhinga mu bijanye na geometry niwe wa mbere yinjiye muri iyi mva gukora releve topographique. Acinjira ivyo yabonye byaramutangaje. Yari imva itangaje yimbye mu rutare ifise n'ivyumba bitari bike. Yarabandanije imbere ashika muri chambre principale ahasanga udusanduku turimo ibisigarira by'amagufa bita les ossuaires. Iyi mva yari nini cyane ifise ivyumba vyinshi. Begeranije tuno dusanduku twose twari ibisigarira by'amagufa babijana muri laboratoire. Ariko kamwe muri utu dusanduku kari kanditse kamazina yabatangaje: Joshua umuhungu wa Yozefu, Jesus fils de Joseph.
Jésus, fils de Joseph. C'est fascinant, non? iyi mva ya taripiyote abashakashatsi berekanye ko ishobora kuba ari imva y'umuryango wa Yezu. hari ama evanjili atigeze aja habona yerekanye ko Yezu yari afise abo bavukana. aba bashakashatsi berekanye ko muri iyi mva ya taripiyote ibisigarira vy'amagufa basanze mu dusanduku tundi bishobora kuba ari ivy'abavukanyi ba Yezu. si ibi gusa, hari ibindi bintu vyabayobeye. muri utu dusanduku basanzemo akanditse ko Mariamne, izina rya Mariya we Magdala, uwavuzwe cyane mu ma evanjili atandukanye kuba yari umugenzi wa Yezu. hari ama evanjili atagiye ahabona yashimangiye ko Mariya we Magdala yari afitaniye umubano udasanzwe na Yezu. kuba yahambwe mu mva imwe na Yezu vyoba bisiguye iki? abo baba bapfana iki mu vy'ukuri? abashakashatsi bafashe ibisigarira bakuye muri ka gasanduku kanditse ko Jésus fils de Joseph hamwe na kamwe kanditse ko Mariamne babijana muri laboratoire. bategerezwa kwiga neza ADN nucléaire yo mu magufa, ariko kubw'amahirwe make basanze ADN yaramaze gupfa. bafashe rero ADN mitochondriale kugira bige neza isano riri hagati ya Yezu na Mariamne. aba bashakashatsi bakubiswe n'inkuba mu gusanga atasano rihari hagati y'abo bantu babiri. none ni kubera iki Mariya we Magdala na Yezu babasanze mu mva imwe kandi atasano bari bafitaniye? ipotezi yagumye ari yayindi. Yezu na Mariya we Magdala bashobora kuba bari umugore n'umugabo. birashoboka bikaba byagitswe ibanga imyaka n'imyaka gushika abashakashatsi baguye ku mva ya taripiyote iri mu bumanuko bw'igisagara ca Yerusalemu. muri iyi mva hari akandi gasanduku kandi basanze kanditse ko Yehuda, agakwego kamanuka Yeshua, bisigura Juda fils de Jésus. Yezu yoba yari afise umwana? Bibiliya nta na hamwe ivuga ko Yezu yari afise umwana, ariko ubushakashatsi buvuye muri ya mva ya taripiyote butuma twibaza ibibazo bikomeye. Yezu yari afise umwana? ubu Juda fils de Jésus yari uwahe? afitaniye isano iyihe na Yezu? abashakashatsi baribaza bati niba koko Juda ari umwana wa Yezu, ni kubera iki vyagizwe ibanga? mu gihe ca Yezu ubutegetsi ntibwipfuza umuntu yigira Mesiya agashaka kugumura abantu. Yezu yabonwa nk'ikibazo muri society y'ico gihe, bigatuma umwegereye wese aba mu kibazo. umuvyara we Jean Baptiste yaciwe umutwe azira ingisho za Yezu. mwene wabo Jacques yicishwa amabuye. Simoni uyundi bivuga ko yari umuvukanyi wa Yezu nawe yabambwe ku musaraba. niba koko Mariya we Magdala na Yezu bari bafise umwana, bari bazi neza ko umuhungu wabo atamutekana afise, ibintu bishobora kuba byatumye bamunyegeza. mu Injili ntagatifu ya Yohani haravugwa le disciple bien-aimé de Jésus, intumwa yakundwa cyane gusumba izindi. iyo bari umuhungu wa Yezu. muri Injili ya Yohani ikigabane ca 19 akarongo ka 26 Yezu ari ku musaraba avuga aya majambo: Femme, contemple ton fils. intumwa yakundwa cyane na Yezu, le disciple bien-aimé, yari ku birenge vya Yezu ariko ararira akababaro kamyinshi. Yezu ati: Femme, contemple ton fils. mugore, nguyu mwana wawe. Bibiliya yerekana ko ngaha Yezu yari karabwira nyina wiwe Mariya, ariko hari ababibona ukundi. aba basigura ko Yezu ashobora kuba ari karabwira Mariya we Magdala kuzita umuhungu wabo Yuda. vyose n'amayobera. imva ya taripiyote ivuga ko ari imva y'umuryango wa Yezu nta vyemeza itanga 100% vyemeza ko ibisigarira vy'amagufa basanzemo mu gasanduku kanditse ko Jésus fils de Joseph ari Yezu w'i Nazareti avugwa muri Bibiliya ko yacunguye abantu mu kwemera urupfu rwo ku musaraba. ariko kandi hari ibindi bibazo vyibazwa. gutora imva yo mu gihe ca Yezu iri ku mazina ya Yezu harimwo kandi abagore bakomeye babiri bavugwa mu buzima bwa Yezu. hano harimwo Mariya nyina wiwe na Mariamne canke Mariya we Magdala. iyo bari coincidence? hari abandi bantu muri kiriya gihe ca Yezu bari bafise aya mazina nyene ku buryo bihura n'aya mazina avugwa muri Bibiliya? aya yose n'amayobera. nyandikira muri commentaire ufyonde kandi like na subscribe.
ndanabipfuriza pasika nziza.